Ico gikorwa cyo gukora rusansuma mu mpisho muri site y'abateshejwe izabo ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi kimaze ukwezi gikorwa nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo muri iyo site. Bamenyesha ko abari nyuma y'ico gikorwa ari bamwe mu barongoye intwaro. Igikorwa rero babona ko atakindi kigamije uretse kubahungabanya. Uwundi umwe mu bateshejwe izabo aba muri iyo site. Twamenye yuko hoba hariho intonde ziriko ziratunganywa z'abateshejwe izabo bamwe bamwe, kandi imiryango ngo yobishika kwijana canke irenga iyo kuzokwimurirwa ahandi. Ivyo rero biriko biratunganywa n'uwitwa Ndikumana Vena batazira droge, ariko akingiwe ikibaba n'abatware mu ntumbero yo kubandanya guhungabanya abateshejwe izabo nk'uko babikoze mu myaka iheze, ubu akaba yarakoreshejwe cane. Abo banyagihugu bateshejwe izabo bavuga ko uwo mugambi uriko urakorwa unyuranye n'ivyegeranyo vyakozwe ku bijanye n'abateshejwe izabo. Ni mu buryo rero bwo gushaka guhungura abateshejwe izabo babimuriye mu bibanza batifuza, ku buryo bunyuranye na raporo y'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira. Ico cegeranyo bari bakoze ku masite y'abateshejwe izabo 18. Iyi site ya Ruhororo nayo ikaba yakozwe kwayo matohoza, kandi muri ayo masite 18 yose abantu bari bahisemwo gufashirizwa aho bari bakaba nk'abasangwa. Basaba umukuru w'igihugu hamwe n'umugwi ujeje agateka na muntu kubakingira kugira ngo agateka kabo koye guhonyangwa. Tugasaba rero yuko ivyo bintu vyohava bizana uruhagarara kandi vyohagarikwa na burya bizoba biciye inyuma y'icegeranyo cari cakozwe n'ubushikiranganji hamwe n'ibikorwa vyari vyakozwe na CNDH mu mwaka w'2014 mu kwezi kwa kane no mu kwezi kw'icumi. Tugasaba ko niba hari ivyo baba bagomba gukorera abateshejwe izabo bokwisunga ivyo vyegeranyo bihuye n'agateka ka zina muntu kandi vyakozwe n'inzego zibifitiye ububasha. Tugasaba kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu ko yoturenganura ku karenganyo k'igihe kirekire abateshejwe izabo tumaze mu myaka 29. Mu ruganda rwa European turashobora kuronka Ndikumana Vena batazira droge avugwa n'abanyagihugu bo muri site ya Ruhororo ko ari bari karakora izo ntonde. Nayo mu mugwi ujeje agateka na muntu barahumuriza abo banyagihugu bateshejwe izabo, bakamenyesha ko ibiriko birakorwa bitazwi, ngo ko imbere yuko haba ingingo yose ifatwa habanza kuba ibiganiro hagati yabo vyega bose.